Ndabani kaze mwege mwese muriko murakurikirana Radio Black FM iri mwanya makuru mu Kirundi naye akabagizwe n'ingingo nkuru uzikurikira mwishira hamwe rijejwe gukingira ibidukikije basaba leta ko yo kwagura igitu kiri impande y'ikivuko ca Bujumbura umuvyeyi amaze kubona umwana avukanye ikibazo cyo guhema nabi ukakura akabona agenda arahindagurika urukoba rwo ku munwa arakwiye guca amunyarukana kwa muganga kuko ivyo ngo ari ibimenyetso by'uko umwana agendana indwara y'umutima. Nayo mu makuru yahariwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi uyu munsi tuza kuba yagira mu gisata c'ubworozi aho baruka ngo rukwiye kwijukira akorora inzuki kuko ari ubworozi bwunguka kandi butwara umutahe mubi. Cyane mubona ngiye kubashikiriza ano makuru nayo Olivier Gahimbare akaba ari warikana kushanga bw'ibyuma akaza miliyoni. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Kuko nari maje kwibabwira mu ngingo nkuru mwishira hamwe rijeje gukingira ibidukikije baranegura bimwe mu bituro by'imiduga intunganyo yavyo. Sirasi Bucumi aserukira imbere y'amategeko Nezerwa Investment Group asaba leta ko yo kwagura igituro gishikira nk'imiduga minini igahutiye kiri impande y'ikivuko ca Bujumbura kuko ubuto bwaco bituma amabarabara yaga binatuma kandi hagabanuka amasanganya. Bucumi akabona ko vyotuma ishusho y'u Burundi igaragara neza muri abo banyamahanga baharara mu gihe baba bashaka kubandanya iyo baba bariko baraja. Tagayompi Ibucumi Isirasi ya araza agategera kuzuba canke mu mvura ikamunyagira naco gituma ababishoboye bofasha mu gutegura amaparking meza narirya amaparking ari atuzana bamukira rugendo kandi bamukira rugendo murazi ko aribo bazana amadovize canke ibidandaza tutaba dufise ngaha bamukira rugendo rero canke abagwiza tunga mu gihe abona amaparking atatunganije neza zo ngendo barazihagarika kuko umuntu ashaka kuza atanahamenya ari rya mbere haje azi ko ashikira muri parking yitwa naka umuntu akamutegereraho n'ubusuma buragabanuka kandi n'ishusho nziza ku gihugu iba nziza. Urabona nk'ubu nk'aya magari utera amakamyo ashikiramwo aha kuri port murabona yuko ari inyubako za kera amakamyo arabura haje ayandi ugasanga hagaze hanze navyo mu bintu bice biteza amasanganya canke bene ya miduga babone ko ahantu hatagira se narirya kandi iyo injije ajya miduga muri gare utera irishura amafaranga kandi rero iyo aba yapakiye mizigo biramworohera nawe kuja kwigezwana muri port kugira ngo za modoka zishobore kunyaruka kugenda hanze. Ubu rero imiduga iyije keshi kweri zi muri gare utere hagoye ata parking hari usanga zihagaze gare dinora amakamyo navyo murabona ko ari ibintu bica byagisha amabarabara bigateza amaxiga benshi usanga bijyame munsi y'imiduga abashoferi uko aravuga ati naho nja muri gare utere sindonka aho nza guparkinga zakane zanje. Nico gituma rero dutera kamo leta yuko yo kwagura amagarutiere n'amaparking ikayubaka mu buhinga bugezweho. Turafise ama engineer turafise incabwenge zishaka kutwubakira amaparking ameze neza ndetse n'abagwiza tunga bikorera ivyabo bakabwiza ayo maparking kuko urumva yuko ari terambere ku gihugu nabo nyene ari terambere. Urabona yuko hariho amaparking make ya imodoka zija hanze urabona ko haba hatunganije neza hariho n'indi parking ntoya iri nyuma ya Kotebu nayo nyene urabona yuko bagerageje ariko urabona ko imodoka ziduga hagati mu gihugu Gare du Nord hariya mu Kinindo ku isoko mu Ngagara aho bazimuriye ku masoko urabona yuko bidatunganije neza aho usanga umuntu akeneye no kwihagarika kubera imiduga ibibananye yihagarika muri za modoka nyene uko nta muntu abamubona navyo bikateza umwanda. Natwe murazi ko mu byo gukingira ibidukikije navyo bihungabanya ibidukikije iyo hamaze kuba umwanda mwinshi. Si Ibucumi aratera kandi akama abantu bogereza imiduga mu mabarabara gutunganya neza aho bakorera kugira ajya amazi ntaje konona amabarabara canke ngo aje konona ikiyaga Tanganyika. Subira Mutagayompi Ibucumi Sirasi. Ego ivyo navyo urabona yuko aho imiduga ibiri mu mabarabara uzibona bogejeho imodoka
kandi bakoresha ya masabuni kandi burya amabarabara yacu arazirana n'amazi y'imiduga karayimba ndetse n'aba ubona boza imiduga ntabwo batunganya neza aho bogereza imiduga kuko usanga ya mazi baje kogesheza imiduga acaja muri ya makanivo akaja mu kiyaga Tanganyika kandi haba harimo ya masabuni nayo aziza konona ibidukikije kamasabuni nayo nyene harimo amaside abafise nico gituma ntera kamo abafise aho bogereza imiduga nabo ko bahatunganya neza kugira ajya amazi bashije kogesha imodoka bashe kuyatreta asha kuja mu mifurege amazi ameze neza hama nkaba nongera ntera kamo nabo bantu bogereza imiduga mu mabarabara murabona ya mapave bubatse ngaha mu makariti usanga abantu bariko barogereza imiduga ndetse n'abamekanisiye usanga ariho bariko barakorera imiduga kujya kumiro batera amajike imiduga nagiye amavidaje urabona ko bacabimena hajya nyene ugasanga harirabura mu ibarabara navyo biri mu bintu vyonona ibidukikije dusaba leta n'ababishoboye ko bodufasha guhimiriza abo bene gihugu abo bakora ivyo bikorwa bitandukanye yuko nabo gukingira ibidukikije biri mu byo bajeje ko gukingira ibidukikije twese biraturaba kurwanya ibidukikije niho gutema igiti wicayeko kuko bikugarukako mwishira hamwe mu byo rijejwe harimo guhimiriza indongozi ingene zigenza Unity Christian for Change and Development basaba indongozi gushira imbere ineza yabo barongoye. Ferdinand Ntakirutimana umuhuza bikorwa muri iryo shira hamwe yibutsa indongozi ko abo zirongoye bafise impano zitandukanye kandi bategerezwa gushira ingufu hamwe kugira ubutunzi bw'igihugu ubuzamuke. Tegayompi Ferdinand Ntakirutimana indongozi uko kiwe kwigenza kimwe ubwa mbere nuko amenya ko abo murongozi ko hari habarongoye kandi abo murongozi kuko hari hihangiro abamushitse mu burongozi bamwitezeko reko indongozi ishika ku ihangiro yo kwigenza nkuko abarundi bayamaze umutwe umwe ntiwigira inama murongozi afise abarongoye bajyantu rero arongoye barimwe impano zitandukanye bashoboye ibitandukanye rero bashize ingufu hamwe ivyumviro vyabo bigahabwa agaciro bashoboye bigahabwa agaciro umurongozi muzima uwo muntu azi gukoresha ingabire zose ziri munsi y'uburongozi bwiwe azi gukoresha ubutunzi buri munsi y'uburongozi bwiwe kugira ngo bimufashe gushika kwihangira igihe rero abarongozi batagize imico myiza batagize ivyimviro nyavyo byo gutunganiriza abene gihugu byo gutunganya ivy'igihugu turahomba cane kuko niho haca haza ya mico mibi yo kugigiturire ya mico mibi yo gusesagura ubutunzi bw'igihugu ya mico mibi yo kudaha agaciro abo turongoye mu vy'ukuri abo turongoye nibwo butunzi bwa mbere indongozi nziza izotuma dushika aho twifuza niyo ndongozi ifise imico myiza yo kwitwararika abo turongoye no kwiyumvira ku neza yabo yotuma tuva aho turi uyu munsi ejo hakaba heza cyane gusumba aho turi. Umuvyeyi amaze kubona umwana avukanye ikibazo cyo guhema nabi uko akura akabona agenda arahindagurika urukoba rwo kumunwa rugahinduka intoki zikaba nk'imihini ntagire akayabago nk'abandi bana akwiye guca amunyarukana kwa muganga kuko abafise ibimenyetso vy'indwara y'umutima aho iyo ndwara isigaye ivurirwa aha mu gihugu ku bitaro vy'abasirikare vyo mu Kamenge bishikirizwa na muganga Marke Nimburanira arongoye ivyo bitaro kuri uyu wa 24 aho hariko hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umutima usanzwe uhimbazwa kwa 29 ku mwaka utasha akavuga ko arakarusho kuba babagira imitima aha mu Burundi kuko kuja kubagirwa hanze bitwara uburyo bwinshi. Tegayompi Marke Nimburana umuvyeyi yabonye umwana avutse adahema neza ariko arakura akamukurikirana akabona yuko ita ingorane zo guhema aho cyatangura kurondera ingene amutwara kwa muganga kumusuzumisha. Ikindi umwana agira igikuriro kidakwiye basanga haraho n'uburebure utabona ko aduga mugabo hariho ingwara ituma aronka uburebure akura mugabo ibiro atabitora. Umwana ukamubona afise urukoba cyane cyane hajya ku munwa adasanga abandi agasa n'ubururu aciye iminsi ariko arakura arahubona intoki zihinduka kabona zimera nk'imihini. Ikindi umwana mubona yuko yama afise intege nke umwana kiri muto ntashake gufungura abandi bana bangana bariko barakina we uzomubona yicaye abo bangana nabo bariko bariruka kw'ishuri
uzobona yuko ari umwana adatera imbere. Mugabo n'abasanzwe bakora kwa muganga hariho n'ibimenyetso bindi nk'uko yakoresheje ka kuma karaba ku rutoki mbega umwuka w'umwana ungana gute, canke naho afise ka kuma bita stethoscope muganga akumviriza ku mwana akumva yuko hariho ico bita souffle. Ivyo turafise igisata gisanzwe kiriko kirabaga umutima cyatanguye mu kwezi kwa gatatu, murumva ko yuko tukiri mu ntango, hanyuma ababikeneye nabo baracari benshi cyane. Abashobora kubagwa ngaha turababaga ukuri kwamye, nico gituma haba irisuzuma tukabashira ku rutonde kugira ngo tuzoheze tubabage. Mugabo hariho n'abandi kubera bisaba ubuhinga bukomeye birashobora gushika akagira umwana ashobora kuja kubagirwa hanze, mugabo byinshi birashobora gukorerwa ngaha mu gihugu. Hanyuma ku kijanye n'uburyo twe tugira tuti kubona dufise aho dushobora gukorera ngaha mu gihugu ni ikintu ciza cane, isaba uburyo buke kuko kuja kubagisha umwana hanze bitwara uburyo bwinshi cane, birashobora gutwara amamiliyoni arenga ibihumbi 100, ariko ngaha mu gihugu ni miliyoni 10 gusa umwana agashobora kubagwa hanyuma agaheza agataha. Dr. Markeni Muranira akasaba leta ndetse n'uwo wese afise ico yoterera kubashigikira kuko ngo bisaba uburyo bwinshi kugira ngo kubagira umutima mu Burundi ibibandanye. Subira mutege yompi Mark Nimburanira. Bera ni kibazo gihambaye, tubona yuko n'ubushikiranganje bwonyene ko hava bukenera yuko nabwo nyene igihugu cyose cogera ico gerereye kugira ngo umugambi wo kwitaho izi ngwara z'abana bavukana imitima yuguruye ishobore gukorwa neza. Bisaba uburyo bwinshi kugira ngo umwana ashobore kubaga. Rero kugira ngo bishoboke umuvyeyi wenyene kugira ngo ashobore kuronka amahera yuko uwo mwana yobagwa usanga atari ikintu coroshe. Rero hoba umugambi w'igihugu, mugabo ubushikiranganje jejwe amagara y'abantu akaba ari bwo buba buri imbere kugira ngo bufashe muri uwo mugambi kugira ngo bishobore kugenda neza. Ni nk'igisabo na twebwe twobandanya dusaba kugira ngo uwo mugwi w'abana woroherezwe. Kuri uno munsi nta bihari, mugabo twibaza yuko uko kiza kirabazwa niko n'umuti uzotora uzote bukaboneka, nka kurya mwari muvuze izindi ndwara usanga zifatwa umugongo. Tugasaba yuko ababishoboye bose bogira ico baterereye kugira ngo abo bana bashobore kuvugwa cyane cyane n'ubwo buvuzi bushobore kubandanya buboneka ngaha mu gihugu. Mwishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo Paxeme basaba leta ko kogwa igikorwa citangura ry'ubutungane kuko ngo bituma umuntu amenya igisata cy'ubutungane naho kigeze. Faustin Ndikumana aramutswa Paxeme amenyesha ko ubutungane ari karahara mu ruganda ntibacure kuko ahatari ubutungane nta ntwaro ibereye ihaba ndetse n'igiturire gisasigwa indava. Tanga yompi Faustin Ndikumana. Mu mwaka uheze tangura ry'umwaka w'ubutungane ari ryo rentrée judiciaire tabaye, kandi n'ubu twatubona ku kwezi kw'icenda kugira guhere ico gikorwa kidakozwe kuko kabara karyo kuraba ibibazo bihanze ubutungane ndetse na raporo y'umwaka y'ubutungane isohogwa na Cour supreme ya sentare ntahinyuzwa igasohoka, abantu bagaheza bakamenya ubutungane bwo kuratera inyuma canke hari intambwe yaratewe umuntu akayimenya. Ariko urabona imyaka 2 iri kurikirana ico gikorwa kidakozwe. Mwishami Paxeme tuributsa ubutungane ko ari karahara mu ruganda ntibacura, atabutungane buhari nta ntwari bere izobaza, igiturire kizosasigwa indava, ubunyonizi busasigwa indava, ihungabanya gateye akazi na muntu indava, karenganywa ukingira inkozi z'ikibi protection des criminels, kira terambere ry'igihugu rigasubira inyuma kuko nta mugwiza atunga imitahe mu gihugu ubutungane butahari ngo yinze imitahe, ndetse n'abari muri ico gihugu bagira bashaka gusa nabo yisohora bakigira bwe bita fuite de capi. Kandi twatuzi yuko amabi ari mu butungane haba mu bijanye n'abamagistra ingene binjira, ingene bafatwa, ingene baronka urusho, promotion, vyose birimo ibibazo,
ubwigenge bw'ubutungane aho bose bashaka kubuvogera kubukorera ko ni ikibazo igendurwa ry'ubutungane ibibazo vyinshi kandi varyari twidoga naho higeze kuba amanama rukokoma y'ico gisata ugumubona umengo inyishu canke guhindura ingene ico gisata vyabaye umugani twibaza rero yuko ivyo wacu usubira kugira bihaka ry'abantu kuza barumva canke bakagira ico bavuze kubijanye n'ico gisata. Tuananirize amakuru yacu mu gisata cyo gutanga amakori n'amatagisi abantu bafise amazu n'ibibanza bapangishije bahamagarirwa akuja kuriha ikori ry'ibanze bakazoririha agushika kwigenekerezo rya 30 Nyakanga nkuko bimenyeshwa na Stanley Ngendakumana umuvugizi w'ikigo OBR akamenyesha ko abatazoba abarariha atakiringo kizokongerwa akavuga kandi ko abatanga kori batanguye gupangisha uyu mwaka bazoheza bagahamagagwa mu nyuma. Tagayompi Istani Ngendakumana. Kubera yuko ari ingendo nshasha ikigo bere cahawe biciye mu ibwirizwa rigenga amafaranga igihugu kiriko kirakoresha uwo mwaka dufashe kano kanya kugira ngo twibutse abatanga kori bose bariha irikori ku bibanza n'amazu bipangishijwe y'iryo genekerezo rya 30 Nyakanga 2025 ritazokongerezwa kubera bidategekanijwe n'amategeko ivyo kongereza ico kiringo. Tuboneyeho akaryo ko guhamagara abo batanga kori bose bapangishije amazu kandi barishe ikori iryo kori ku mazu bapangishijwe mu mwaka uheze yuko bonyaragasa ahubwo bakagenda bakariha icakane arico gitegekanijwe n'amategeko cayo bari barishe mu mwaka uheze hanyuma bakaja mu biro vya OBR bibegereye bakaronswa igitansi kijanye n'ayo mafaranga bo barishe hanyuma bagaheza bakarindira rya sango nyezina ryo mu kwezi kwa mbere gushika mu kwezi kwa gatatu aho abatanga kori bose bazoza kori kumenyekanisha hamwe no kuriha amakori ajanye n'ikiringo c'umwaka wa 2025 no kuvuga kuva ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa mbere gushika kujya 31 ukwezi kwa 12 2025 rero kurindira subiremo nuko abatanga kori bose barishe aya makori ku mazu yuko bategerezwa kuja kuriha ico ca kane arico bita mu gifaransa compte mu kurindira ayo masango nyezina. Tunamenyeshe yuko abatanga kori bashasha no kuvuga abatanguye gupangisha amazu canke ibindi bibanza uyu mwaka gusa no kuvuga ibibanza bishasha canke amazu mashasha batarabwa n'akano kamo turiko turatera kuko nabo bazozanana n'aba bandi turiko turahamagara mu kwezi kwa mbere baje kumenyekanisha umwimbu ujanye n'ibibanza canke amazu bazoba bapangishije muri uwo mwaka w'2025. Inkuru yari uburimyi ubworozi n'ibidukikije imisi yose ku munsi wa kane kuri Radio Black FM. Makuru yahariwe uburimyi n'ubwaruka ngo rukwiye kwijukira akorora inzuki kuko ari ubworozi bwunguka kandi butwara umutahe muto. Ibyo bivugwa na Abdul Karimu Nibaruta umworozi w'inzuki mu ntara ya Gitega iki gihe akaba afise imizinga ishika ku 350 kubwo mworozi abantu biraboneka ko batarijukira ubworozi bw'inzuki kubera kukutamenya. Ino nkuru na mugenzi wacu Emile Nibaruta akorera isamirizi Black FM mu ntara ya Gitega. Ubworozi bw'inzuki ngo n'ubworozi bwunguka mu gihe bukoranywe ubuhinga ibyo nibishikirizwa na Nibaruta Abdul Karim umworozi yororera mu bibanza bitandukanye harimo intara yagutse ya Gitega bw'uwo mworozi ubworozi ngo bukozwe neza bivanye n'imizingiri kirakoreshwa umuntu washobora kwimbura hagati y'ibiro 15 na 25 hamwe no hagati y'ibiro 15 n'ibiro 40 ku mwaka bw'uwo mworozi. Ubworozi bw'inzuki ngo bugizwe n'ibintu bitatu nyamukuru. Ubworozi bw'inzuki muri rusangi bugizwe n'ibintu novuga bishika nko kuri bitatu. Ubwa mbere kumenya igihe cyo guhamagara inzuki mu muzinga hama kugira isuku umuzinga no kumenya yuko umwamikazi ashaje atabasha afise tukamuhindura ukamenya gutandukanya umwamikazi yimbuka n'utimbuka kuko hari igihe uba ufise imizinga myinshi ariko ukaba ufise abamikazi batimbuka umwimbu ukaba mukeyi. Mu gihe umworozi afise
afise imizinga ikwiye nta kibuza ko atinjiza agafaranga nk'uko bishikirizwa n'uwo mworozi w'inzuki. Ufise imizinga myinshi ukamenya n'ubuhinga bwo gutunga inzuki urumva agafaranga kariyo, kandi ni ibintu utagaburira naho hariho kuzigenzura, kuraba ko zagwaye, kuraba ko zagize akagorane ni ko abantu bakononeye, urumva sico kimwe no korora. Sinovuga yuko n'ibindi bitungwa bidafise kunguka, ariko umwe wese nico Imana yamuhereye mw'impano. Twebwe tuvuga ati nk'inka urabona yuko umuzigaburira ubwira ikarika inzuki ntuzigaburira. Kubibaza ko ubworozi bw'inzuki harimwo ibifyitirizi canke ibintazi, uwo mworozi avuga ko nyabuna ivyo bumva myinshi ari myibutsa ituma abantu bogwanya ubunebwe. Oya, iyo myibutsa janye n'ivy'inzuki twovuga nka kurya bavuga ngo umuntu agiye kwegeka ntaraba inyuma, myibutsa ibuza ubunebwe ngo ntaryama ku gitanda. Bavuga yuko umuntu aryamye ku gitanda ashobora kuba aruha cane, atoshobora kuja kunamanga mu mizinga, canke kubera kera begeka hejuru mu biti atoshobora kurira mu biti yaraye arangura amabanga yabubatse. Nivyo bavuga. Ibindi navyo ati umuntu mu kujisha igitiba arakijisha akavaho giheze ntava hasi. Ivyo urumva ni myibutsa igwanya ubunebwe, biga vyo kuraba inyuma, kuramukanya n'ibindi. Uwo mworozi ahamagarira abantu cyane cyane ugwaruka kwijukira ubworozi bw'inzuki. Nino kuri ino nkuru kandi duce turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Cynthia ni mubona nako ndabashikiriza nkaba ndabikebanuye naho gutaha. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura. Your station in Bujumbura. Your station in Bujumbura.